Anita bad boy mpamagara gang mbona she wanna be with me day nanjye komeza nkamyitwa mayidal because ntabwo nshaka umubabaza umutima naho akunda kumbwira ko ndi mwiza ariko mwiza w'abandi ma akunda kumbwira utujambo twiza ndetse n'utwatinya kubwira abandi Elle m'appelle Twitter, nacyo namwima ngifise. Yo, she's my girl, but my friend though, ndamwemera for yeah. Wagwan ega bishitse ukamusanga ku musheri wawe byogenda gute mwotandukana canke byogenda gute? Uwo musheri twatandukana gusa umuji twagumana wewe. Oh yes, 1, 2, everybody. My name is Radio. Or this is Loy TV in the place. You know what it is. Oh yes, and Mr. Radio. Ndabwira I'm back again. Ndabwira nagarutse rero. Hamda kugira byinshi muri entertainment. Hamda kuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV. Ready is gentlemen. Kola like na comment kugira ngo uzurabona professional interview. Uzurahabwa update news. Kuri kamera uri kumwe na Pasi. Ni watuma image ibona imeze fresh sana. Ni watuma sound uyumva imeze neza cyane. By the way, ni muri cyagano tubabwiza kuri show ocha kiganiro kigwa akajyo keza akukumenya amakuru y'ivyamamare kukumenya industry ya 257. Remember subscribe kugira ngo uzurabona professional interview. Ishobo Radio papa promoter bose mu gihugu ata papa na mwana kugira beho umwana habanza kubaho papa. Yes, uno munsi rero fise abajene babiri bita abasore bita abajene bivana no kushaka brother. Reka duhere ngaha kwanza iburyo wagwana my brother vipi? Fresh sana msa. Uko fresh? Yeah, mimi niko fresh. Hey, brother, you look so good my bro. Yo, thanks bro. Ona numujene yambaye neza by the way yambaye akaboro bakita gute ho mwizo umusaza. Aka? Eh. Nagashenete je mbona nambara gusa. Wo bona wambara gusa. Yeah. Wagwa ndamubwiza abakunzi ba Loy TV babwiye ati mumeze fresh. Yeah, ndaramukije abakunzi ba Loy TV aho muri hose nizere yuko mumeze oji sana kabisa. Yeah. Babaza ati umunsi wagenze gute abasaza. Yeah, wagwan murameze fresh. Yeah, nizere yuko ari oji kabisa. Wagwan. Yes, nk'umuririmbyi rero murabizi yo twakiriye abaririmbyi tuca tugira ko ariko imbere ko tugenda kwanza bakwita gute umusaza. Turi kumwe na team ngaha ariko umuntu wese arafise ko yitwa ku ruhande rwawe bakwita gute brother? Ku ruhande rwanje nitwa Gen Story. Gen? Yeah. Gen Story? Yeah, ego. Gen Story bisobanura iki my brother? Again nagace kizina ryanje Genore. Story naho gisigura inkuru ya. Byo dukora byose ni inkuru. Wagwana. Yes, nk'umuririmbyi rero. Let's go bro. Anita bad boy mpamagara gang. Bona she wanna be with me day nanjye komeza nkamyitwa mayidal because ntabwo nshaka umubabaza umutima naho akunda kumbwira ko ndi mwiza ariko mwiza w'abandi ma akunda kumbwira utujambo twiza ndetse n'utwatinya kubwira abandi Elle m'appelle Twitter, nacyo namwima ngifise. Yo, she's my girl, but my friend though, ndamwemera for erega yaramfashe nugatavye inkundo namubwiye ko nababajwe na vyumva no. She used to be my friend though. Wagwan my brother. Yes, bakuzi ba Loy TV. This is talent. Nabwiye ko mu Burundi dufite talent. Buranga kuvyumva ariko no mwaka nzokwereka impano zo mu Burundi. Wagwan my brother. Yeah, bro. Kiri gute umusaza? Fresh performance fresh. Ndabukiza abakunzi ba Loy TV ati mumeze fresh. Yeah, ndaramukije sana abakunzi ba Loy TV. Nizere ko mumeze fresh amuhereye hose. Yeah. Babaza ati umunsi wagenze gute? Yeah, ndabucibona ariko naramavuta baburi ko ragerageza kubira umaze kubona akazuba ka fresh. Cubona ko everything nyene bemeze fresh. Kabisa atwiri ngaho nyene ku ruhande rwawe bakita gute my brother? Yeah, I'm G Light ndumwe mu bagize umugwi Dino Boys. Yeah. Mbere ko tujya kuri team kwanza ndavuga ku ruhande rwawe nk'umuririmbyi rero my brother. Let's go. Yeah. You make me fine
erega niwe mutumbura fo Malija Carolina ndakubuze sino kwikaruma nubwo uri umujama bihaye no gukoma kwa je nkagushira mu gakwe akwekwe abatuvuga mwaje mafu yo Abatuvuga mwaje mafu. Let's go. Abatuvuga mwaje mafu. Yes, bakuzi wa Light TV ndibaza wabyumvise. Ndi kumwe n'abaririmbyi ni team ni Dino Boy. Wagwan. Turaza kwanza kugaruka gatoya kuri team ariko big up sana kwanza musesi. Indirimbo zimeze fresh by the way. Nabarivyi banze kuririmba ni impano nkuko nabwiye yuko ari kiganiro gituma umenya byinshi muri industry ya 257 ni team nimba utaraja kuri YouTube genda wandike Dino Boys uraza kuwabona bafise indirimbo zibiri ni indirimbo zimeze fresh nabarivyi banze kuririmba ni impano abarundi mwo kwitega bagiye gukora byinshi. Wagwan ni team yatangwe ryari my brother? So Dino Boys yarahize nk'umwaka umwe ivutse. Yarahize umwaka umwe ivutse. Why not kuita Dino like Dino Boys? So novuga Dino Boys no twashatse gucreate ikintu kiri different ni n'indi migwi andi mazina y'indi migwi mugabo Dino Boys kirasobanura ni dinosaur ni abbreviation ya dinosaur. Dinosaur bisobanura Dinosaur ni ibikoko byabayeho mu binjana vya kera byari ibikoko binini novuga mu iki gihe bitakiriho cari igikoko niyo gihonyoye nko kwisi waza wumva nisi umengira nyiganze cyari bikoko rero biteye ubwoba nibaza ko atakindi gikoko nkavyo kihari canke coba kibisumba. Why not rema aciye mwita team Dino bivanye n'igikoko cari kinini gisombe bende like mwashatse gutanga message yihe kubaririmbyi cyangwa se muri industry abakunzi b'umuziki mwashatse gukanga abasani biruki no twashatse gukanga abasani ahubwo kwita Dino Boys no kuvuga twashatse no kuvuga bijya bikoko bya buremere bifise nibwo natwe abasore baba Dino Boys ni kuvuga nibwo natwe dushaka kugira rero kugira tuzogiye nya buremere ibyo bikoko bifise biradusaba gukora cyane. Rero novuga rero uko kwita Dino Boys ni byavuye mu yo ntumbero n'ikindi dushaka ko beje. Yes, bakunzi ba Light TV ndibaza uri kura byumba ni team yatanguye nkuko mwabyumvise mwatoranye gutse no mu brother kugira ngo muyumvire ko makora team. Twaratanguye tuganira ku ma social media hanini ama social media niyo yaduhuje uko je ku gatwe kiwanje nari sanzwe ndirimba je nyene nawe yene kandi yarasanzwe aririmba mu nyuma tutangura dufollowinga numwa following uwundi nyuma turahana n'ama contact muri tugera muri WhatsApp turamenya nuko amabivanye n'intambamye umwe azarahura nazo muri carrière yiwe cyadusanga harimo n'ikintu cy'uburyo tugihuriza ko yuko tugiye hamwe byo gira ico byunguye kuri twese. Uno musi amatimu menshi arasambuka nkuko twagiye turabibona kuri za We Love Music n'abandi mwiteguye gute kugira ngo timu yanyu ntidisambuke nkuko twirirwa turabona ayandi matimu asambuka? Kuba ayandi matimu y'abadukurira gumasambuka ni nk'inyigisho kuri twebwe natwe cya tubona aho gukosora tukavuga ati reka tuzitire ukunuku ego kuva mwatangura umuziki wavuze yuko ku ruhande rwe waririmba nawe karimba ku ruhande rwiwe ariko muza gutorana amuragira team niki kintu cyatumye mumva mugira team my brother ukavuga ati reka ndeke kurimba je nyene ndirimbane n'undi muri team mu gihe kurimba muri team bifisa ama risk menshi nkuko tugenda tuyibona? Irevre kuririmba muri ama team keshi usanga bifise ama risk mugabo ari akunguko kanini kubera ko urabona uri kuraririmba uri umwe usanga ufise ariho ikintu runaka udashobora gukora nshatse kuvuga yuko nyimba ari audio nziza yo muri studio nziza video nta bushobozi bufise mugabo mugiye muririmba muri team bwa buryo bukebuke muronka kuri pare y'umwe wese mubushize hamwe murashobora gukora video nziza audio nziza ukacanga ejo murakoze mugeze n'ahandi hantu haruhande y'ivyo niyo muri ko murandika canke muri studio murakosora niyo mwaririmbye nawe mwakamubwira ati ubona gute witwaye uko si ibintu byomera neza usanzwe usanga muri ko mukora neza mugashikana kuri ryaterambere mwifuza. Industry ya 257 ku ruhande rwawe nk'umuririmbyi uyibona gute? Industry murimwo uno musi uyibona gute? So novuga
intambamyi zo ntizibura, ibiduca intege byo ntibibura. Mugabo mu gihe uri umuririmbyi afise vision, ufise ahantu ushaka kugera, ugerageza kuba stronger mu ivyo bintu nyene, ukavuga ati uko biri kose ibintu ntegezwa kubicamo kugira ngo ngirene shike ahantu nifuza. Rero novuga turakora kenshi akabe biduca intege, mugabo ntibica ducika intege, tugerageza kubibamo uko nyene. Ni zihe slago mumaze guhura nazo kuva mutanguye? Bafite indirimbo zibiri kuri YouTube nkuko nabikubwiye, genda kuri YouTube wandiko Dino Boy uraza kubabona, n'indirimbo zimeze fresh. Hariho n'indi coming soon nabonye turaza kwivuga ko gato, ariko tukiri ngaho nyene ni zihe slago mumaze guhura nazo? Oh yes, 1 2 everybody, my name is Radio, or this is Loy TV in the place. You know what it is. Oh yes, and Mr. Radio ndabwati I'm back again. Ndabwati nagatse rero hamda kugira byinshi muri entertainment, hamda kuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV. Already is the gentleman, call like na comment kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Kuri kamera uri kumwe na Pasi, ni watuma image ibona imeze fresh sana, ni watuma sound uyumva imeze neza cyane. By the way, ni muri cyagano tubabwiza kuri show ocha kiganiro kigwa akajyo keza ako kumenya makuru y'ivyamamare, kukumenya industry ya 257. Remember subscribe kugira ngo uzurabona professional interview. Ishobo Radio, papa promoter bose mu gihugu, ata papa na mwana kugira abeho umwana habanza kubaho papa. Yes, uno munsi rero fise abajene babiri, bita abasore, bita abajene, bivana no kushaka. Brother, reka duhere ngaha kwanza iburyo. Wagwana my brother, vipi? Fresh sana msa. Uko fresh? Yeah, mimi niko fresh. Hey, brother, you look so good my bro. Yo, thanks bro. Ona numujene yambaye neza, by the way, yambaye akaboro bakita gute ho mwizosi musaza. Aka? Nagashenete je mbona nambara gusa. Wobona wambara gusa? Yeah. Wagwana ndamukiza abakunzi ba Loy TV wabwiye ati mumeze fresh. Yeah, ndaramukije abakunzi ba Loy TV aho muri hose, nizere yuko mumeze oji sana kabisa. Yeah. Babaza ati umunsi wagenze gute abasaza? Yeah, wagwan murameze fresh. Yeah, nizere yuko ari oji kabisa. Wagwan. Yes, nk'umuririmbyi rero murabizi yo twakiriye abaririmbyi tuca tugira ko, ariko imbere ko tugenda kwanza bakwita gute umusaza. Turi kumwe na team ngaha, ariko umuntu wese arafise uko yitwa. Ku ruhande rwawe bakwita gute brother? Ku ruhande rwanje nitwa Gen Story. Gen? Yeah. Gen Story? Yeah, ego. Gen Story bisobanuye iki my brother? Again nagace k'izina ryanje Genore. Story naho gisigura inkuru. Yeah. Byo dukora byose ni inkuru. Wagwana. Yego. Yes, nk'umuririmbyi rero, let's go bro. Anyita bad boy mama got gang, but she wanna be with me day nanjenga komeza nkamyitwa maital, because ntabwo nshaka umubabaza umutima naho akunda kumbwira ko ndi mwiza ariko myiza w'abandi maha, akunda kumbwira utujambo twiza ndetse n'utwatinya kubwira abandi. Elle m'appelle tuite nacho namnyima ngifise, yo she's my girl but my friend though ndamyemera fo erega yaramfashe nugatavye inkundo namubwiye ko nababajwe na vyumva no she used to be my friend though. Wagwan my brother. Yes, bakuzi ba Loy TV, this is talent. Nabwiye ko mu Burundi dufite talent buranga kuvyumva, ariko no mwaka nzokwereka impano zo mu Burundi. Wagwan my brother. Yeah, bro. Kiri gute umusaza? Fresh performance fresh. Ndabukiza abakunzi ba Loy TV ati mumeze fresh. Yeah, ndaramukije sana abakunzi ba Loy TV, nizere ko mumeze fresh amuhereye hose. Yeah. Babaza ati umunsi wagenze gute? Yeah, ndavucibona ariko nari amavuta baburi ko ragerageza kubira umaze kubona akazuba ka fresh. Cubona ko everything nyene bemeze fresh. Kabisa, atwiri ngaho nyene ku ruhande rwawe bakita gute my brother? Yeah, I'm G Light, ndumwe mu bagize umugwi Dino Boys. Yeah. Mbere ko tujya kuri team kwanza, ndavuga ku ruhande rwawe nk'umuririmbyi rero my brother. Let's go. Yeah. You make me fine. Erega niwe mutumbura fo Malija Carolina, ndakubuze sino kwikaruma nubwo uri umujama bihaye no gukama kwa je nkagushira mu gakwe akwekwe abatuvuga mwaje mafu yo abatuvuga mwaje mafu. Let's go. Abatuvuga mwaje mafu. Yes, bakuzi ba Loy TV ndibaza wabyumvise. Ndi kumwe n'abaririmbyi ni team ni Dino Boy. Wagwana. Turaza kwanza kugaruka gatoya kuri team
ariko big up sana kwanza Msesno, indirimbo zimeze fresh by the way, nabarevye baze kuririmba n'impano nkuko nagiye uko ari kiganiro gituma umenya byinshi muri industry ya 257 ni team. Nimba utaraja kuri YouTube genda wandike Dino Boys uraza kubabona bafise indirimbo zibiri, ni indirimbo zimeze fresh, nabarevye baze kuririmba n'impano abarundi mwo kwitega bagiye gukora byinshi. Wagwana ni team yatangwe ryari my brother? So Dino Boys yaraheze nk'umwaka umwe ivutse. Yaraheze umwaka umwe ivutse. Why not kuita Dino like Dino Boys? So novuga Dino Boys twashatse gucreate ikintu kiri different ni n'indi migwi, andi mazina y'indi migwi. Mugabo Dino Boys kirasobanura ni dinosaur, ni abbreviation ya dinosaur. Dinosaur bisobanura? Dinosaur ni ibikoko byabayeho mu binjana vya kera, byari ibikoko binini. Navuga mu iki gihe bitakiriho, cari igikoko niyo gihonyoye nko kwisi waza wumva nisi umengira nyiganza. Cyari bikoko rero biteye ubwoba, nibaza ko atakindi gikoko nkavyo kihari canke cyo bakibisumba. Why not rema cye mwita team Dino bivanye n'igikoko cari kinini gisombe bende like mwashatse gutanga message yihe kubaririmbyi cyangwa se muri industry abakunzi b'umuziki mwashatse gukanga basani biruki? No, twashatse gukanga basani ahubwo kwita Dino Boys no kuvuga twashatse no kuvuga bijya bikoko bya buremere bifise, nibwo natwe abasore baba Dino Boys ni kuvuga nibwo natwe dushaka kugira rero kugira tuzogiye nyaburemere ibyo bikoko bifise biradusaba gukora cyane. Rero novuga rero uko kwita Dino Boys ni byavuye mu yo ntumbero n'ikindi dushaka ko bejo. Yes, bakunzi ba Light TV ndibaza uri kura byumba ni team yatanguye nkuko mwabyumvise, mwatoranye gutse no mu brother kugira ngo muyumvire ko mwakora team. Twaratanguye tuganira ku ma social media, hanini ama social media niyo yaduhuje uko je ku gatwe kiwanje nari sanzwe ndirimba je nyene nawe yene kandi yarasanzwe aririmba. Mu nyuma tutangura dufollowingana, umwe following uwundi, nyuma turahana n'ama contact muri tugera muri WhatsApp turamenya nuko amabivanye n'intambamye umwe azarahura nazo muri carrière yiwe, cyadusanga harimo n'ikintu cy'uburyo aca tugihuriza ko yuko tugiye hamwe byogira icyo byunguye kuri twese. Uno muri amatimu menshi arasambuka nkuko twagiye turabibona kuri za We Love Music n'abandi, mwiteguye gute kugira ngo timu yanyu ntidisambuke nkuko twirirwa turabona ayandi matimu asambuka? Kuba ayandi matimu y'abadukurira guma asambuka ni nk'inyigisho kuri twebwe, natwe cyo tubona aho gukosora tukavuga ati reka tuzitire ukuntu ego kuva mwatangura umuziki wavuze yuko ku ruhande rwe waririmba nawe karemba ku ruhande rwiwe, ariko muza gutorana amuragira team. Niki kintu cyatumye mumva mugira team my brother ukavuga ati reka ndeke kurimba je nyene ndirimbane n'undi muri team, mu gihe kurimba muri team bifisa ama risk menshi nkuko tugenda tuyibona? Irevre kuririmba muri ama team keshi usanga bifisa ama risk, mugabo ari akunguko kanini kubera ko urabona iyo uri kuraririmba uri umwe usanga ufise ariho ikintu runaka udashobora gukora. Nshatse kuvuga yuko nyimba ari audio nziza yo muri studio nziza, video nta bushobozi bufise, mugabo mugiye muririmba muri team bwa buryo buke muronka kuri pare yo mumwe wese mubushize hamwe murashobora gukora video nziza, audio nziza, ukacanga ejo murakoze mugeze n'ahandi hantu. Haruhande y'ivyo niyo muri ko murandika canke muri studio murakosora, niyo mwaririmbye nawe mwakamubwira ati ubona gute witwaye uko si ibintu byomera neza, usanzwe usanga muri ko mukora neza mugashikana kuri ryaterambere mwifuza. Industry ya 257 ku ruhande rwawe nk'umuririmbyi uyibona gute? Industry murimwo uno munsi uyibona gute? So novuga intambwe nizo ntizibura, ibiduca intege byo ntibibura, mugabo mu gihe uri umuririmbyi afise vision ufise ahantu ushaka kugera, ugerageza kuba stronger mu ivyo bintu nyene, ukavuga ati uko biri kose ibintu ntegezwa kubicamo kugira ngo ngirene shike ahantu nifuza. Rero novuga turakora kenshi akabe biduca intege, mugabo ntitubicike intege, tugerageza kubibamo uko nyene. Nize slago mumaze guhura nazo kuva mutanguye, bafite indirimbo zibiri kuri YouTube nkuko nabikubwiye, genda kuri YouTube wandiko Dino Boy uraza kubabona, n'indirimbo zimeze fresh.
hariho n'indi coming soon nabonye turaza kwivuga ko gato ariko tukiri ngaho nyene ni zihe slago mumaze guhura nazo muri no industry. So struggle duhura nazo kenshi ni ntambanyo y'uburyo tukabura uburyo ugasanga urafise ibikorwa byinshi biteguye mugabo ukabura uburyo bwo gukora video ukabura uburyo bwo gukora audio cyangwa ugasanga turaronsa uburyo bwo gukora audio uburyo bwa video burabuze bivanye n'igikorwa ushaka guhereza abantu rero nuvuga iyo ntambanyo dukunze guhura nayo kenshi ubundi bwo mu gihe uboneka uburyo canke undi muntu ashobora gushiramo uburyo ndibaze ko buri kimwe cyo genda neza. Uno musi abaririmbyi bariko baraduzwa n'amakorabo turabona ba Renoji n'abandi benshi bagiye batandukanye badugijwe n'amakorabo bega uno musi nka team muriko murategura korabo imeze gute kugira ngo ishobore kubaterera kure hashoboka muri no industry. Kandi imanize bindinde ariko abasani ngo murakunda gufungwa ngo mwari amafaranga y'abandi ngo mukaka kuja mu masho abo nabatukisha izina ry'abasani baba bakwiye kuvuga ati ujya yarafunzwe kubera ibi nibi bana uca bafatira muri rusanga abasani ego kandi ivyo bintu birakunze gushika ugasanga umusana umwe yigenza nabi bakaca bavuga baririmbyi bameze kunuku bameze fo no nujya muntu umwe bose siko bameze kuva utangura kuririmba nihe slago imaze kugushikira ukumva umenga wahagarika umuziki. Aje struggle yo kubura amafaranga cyane sinari bwo muhure n'uwo muji urumva ubu nubwo abari duke turaterateranya narigeze kuba nari mwirise aza ndacimba nza ndaja guteramira ahantu muri studio nkifuza gukora songe gusa nkabona nta mafaranga rero nkavuga ati reka byo byiza ndabihevye nkiberaho gusa nkuko nyene nkunda umuziki ndawukurikirana gusa kuririmba kubera ataburyo naratse kubiheba ego waswe kubiheba ariko uragiye urakomera kugira no munsi novuga neza yuko uri umuririmbyi w'umurundi uri umuririmbyi novuga neza yuko ufise impano ku ruhande rw'iwanje my brother murabaririmbyi beza ufise talent big up sana refuje gutera imbere my bro. Thanks sana duterana imbere twese kabisa. Akajambo kanyuma ku bakunzi ba Roy TV n'abafana banyu muri rusange n'abakunda umuziki. Abakunzi ba Roy TV cyo kimwe n'abakunzi bacu b'umuziki ndundi muri rusange mubandanye mutwereka urukundo turacakeneye urukundo rwanyu mudusupportinge tugere kure mudukurikirana ahantu hose ni Dino Boys wagwana my brother. Akajambo kanyuma ku bafana banyu n'abakunzi b'umuziki muri rusange. Icambere novuga no kubashimira my brother no gushimira abakunzi ba Roy TV no kubasaba gukomeza badushigikira nka Dino Boys kuko turacakeneye gushika kandi hantu hari impinga nyinshi tutarasoza rero nko mu gihe twaba turiko turapambana twenyene atabandi babiri inyuma biragoye cyane kugira ngo dushobore gushikana twifuza. Kabisa reka ndabashimire sana my brother. Naturagushimiye cyane bro. Kabisa Yesu bakuzi ba Roy TV reka ndagushimire sana Ishobo Radio kuri kamera wari kumwe na Pasi niwe yatumye image ibona imeze fresh sana niwe yatumye sound uyumva imeze neza cyane by the way twari kumwe na Dino Boys abarimvyi b'abarundi genda kuri YouTube wandike Dino Boys kore subscribe urabe indirimbo zabo ugire commentaire kugira ngo ubabwire ico bakosora ndagukunda sana we love you so much Ishobo Radio papa wa promoter bose mu gihugu we love you so much wagwa.